mwiza shimama turagushima mana turagushima mwiza utangaza yaduhaye umwana mwiza umwana mwiza shima turagushima mana nanjye sindamuterura nyahise ndamuterura sibyo kandi tuza kumuterura washaka kubona turagushima mana gushima mana nziza ubitangaza wakoze kumwe murabonye abonye shima hari abantu rero bavuga ati ibyo sinabagenda ntasiye tubaye basiye yego karibu nashaka kumukomera amashyi none abaye uwa mbere mu gushima none neza mutakwiyumvira ubwa mbere ariko n'uwa nyuma turamukomera amashyi dukomere amashyi imana yacu yaduhaye murakoze cyane rero nanjye nagomba banze nshimire imana yadushikanye hano tugikomeye twese tuje kwigina ikibondo imana yaduhaye kandi naco tugasanga gikomeye kimeze neza kumva n'ibyo gushima dukomere amashyi imana menshi cyane hanyuma ijambo rigira kabiri jewe mpagaze hano umunwa ni jewe ijambo ni iry'umubyeyi wa Budesiana yavuze ati naje nashitse hano uwahabyagiye muramubona umutama ntiyashoboye gushika hano ariko yadutumye tumuherekeze mama kugira ngo aze kuraba ikibondo n'umubyeyi yongere atere impundu mu bandi dushimira imana impundu rero ni turiko turayikora tugombye tubonayishira imana inahaze mu ijuru dukomere amashyi hanyuma rero murakoze cyane hanyuma rero nk'uko abandi babivuze byagiye birarengana ntabwo biyobewe mu nshuti zanyu zose n'abagenzi ariko nk'uko bamwe babivuga bati isaha y'imana igeze iba igeze nyine byose birakunda birashoboka rero nicyo gituma tubandanye dushimira imana izomutuzigamire hanyuma mbere bikunze tuzoze twumva mwashize kuwundi reka muze mubyare mubyagize hanyuma tuze tubandanye twinezererwa dusoma urukanywa twongera dufungura ngufu tunezerewe imana ishimwe cyane murakoze
Marishim, Marishim, mwese abari ngaha mubanze mwikomere amashyi. Ego kandi birabereye birakwiye, natwe duhagaze ngaha dushima dukenguruka. Mbega muvuga ati abo bantu ni bande? Twebwe rero ubona ndi umwe mugabo twavuye mu ishengero ryitwa Hozana abakunzi b'umuco, ariho Rishari akorera ibikorwa. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rero ko ari umwana w'ishengero, natwe twavuze duti ko Imana yaduteye iteka mu ishengero, igatera iteka uyu muryango, kandi ari mu muryango wagutse. Nicyo gituma twaje kumwigina twigana inshuti n'abagenzi. Hanyuma ijambo sigi wanje ariko niryo wantumye, ni umwungere wacu. Mwamubonye ngaha, niko mutamubonye mugabo yari muri twebwe, ariko kubw'amabanga ajejwe y'igihugu ntibyakunze ko aguma ngaha, ariko yadutumye aravuga ati nubwo ntabanye namwe ibikorwa bifatiriye, nizera neza ko ijambo nabatumye muza kurishikiriza. Rero reka ngore abo twagendanye mubabone bo mw'ishengero Hozana abakunzi b'umuco, twagendanye kugira ngo dushigikire Rishari, hanyuma twigirane nawe. Bakundwa muhaguruke, abavuye bose mw'ishengero rya Hozana abakunzi b'umuco. Murababona naba benshi mugabo ntibaje. Urazi uburyo bwo kwiyunguruza kubu buragoye. Aba nibo bashimye kugira ngo dushike ku rugo kwa Rishari. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero twavyiyumviriye, nimuyicarire. Hanyuma twavyiyumviriye turavuga ati none Rishari uyu munsi ashobora kubura akabuki. Urabona amatara aguma acikagurika asubira, kumbure bura turya na turiya, ariko nk'umwana w'ishengero turavuga duti burya niyobura buji umwana akaba ahantu hatabona, reka turabe ico twokora. Rero bakundwa n'Imana, ndabona murashajije. Imana iguma isiga ubwiza bwayo, mubandanye by'ukuri muba mu Mana, ntimwize mwigere mutirimuka. Iyo Mana yabatwengeje igatwenza aba bantu bose bari ngaha, muzokwame muyubaha muyigamburukira muri byose. Imana ishimwe cyane. Reka rero ntatevye aka kaganuke bandungikanye ndakabashikirize, hanyuma umwami abahezagire. Ego murakoze cyane, mubandanye mugubwa neza. Rero turashimye, turishimirije ukuntu Rishari yaciye mu kwihangana. Burya uwihanganye ashika ku bintu binonoye. Yesu ashimwe cyane. Ko atagiye inama n'umudamu we kikaduce kumumarira kugira ngo barabe ingufu zaho zigera, bagasenga Imana bavuga ati Mana tugushize imbere, ibiba byose twahisemo wewe. Barabigaragaza. Uyu munsi niryo teka mu byagiye gace ko turishima ku kibondo yabahaye. Reka musubire mu mpera amashyi yo Mana, musubire muyonge. Mbega mu biganza harababara. Ubu ndabumva, ubu ni sawa. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Yesu abakoraniye ngaha, murabe ikintu kiva mu kwihangana, aho gishitsa umuntu kimushyitsa mu bintu byiza cyane. Rishari byagira n'umupfasoni wawe, nukuri Imana izobatwenza muri biriya na biriya, nimwayuba nayo izobubahisha. Yesu ashimwe. Mwarahezagiwe, mubandanye mugirirwa ibihe byiza. Murakoze cyane. ntacyo bagenda ndashima.
karibu pastor. Yesu ahabwa icyubahiro. Si no gushima gusa ahubwo nje gushimira cyane umubyeyi wa nyakubahwa mama w'abana Odazien, kuko hari ijambo ryavuzwe yuko nawe yumvise inkuru nziza ko Imana nyin'amahoro yibutse uyu muryango, yibutse ibibondo byabo, hanyuma aca avuga ati n'ukuri reka ndahashyira integuro kugira ngo nanje nze ntware udukwi cyangwa nze ngende kuraba umwana. Mana yo mu ijuru ibahezagire. Mana yo mu ijuru komeze imuhe kugira ikiganza cyiza, umutima wo kwibuka abana no gukengurukira Imana ku bitangaza yakoze. Ukuri Imana ikumize imuhezagira. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye turi hano tunezerewe. Jyeho rero gushima kwanje nzoguma nshima nzoguma nshima, kuko aba ni abana banjye. Bavuze ngo abo muri Hozana, sinashoboye guhaguruka kuko naje ndi uwo muri Hoziyana, ariko kandi sinkiri aho Richard akorera, ndi ku Buterere. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana ihezagire umukozi wayo Richard na Odazien, kuko bagize bati n'ukuri kozi w'Imana nitwogira umunsi mukuru wo gushimira Imana namwe mutabaye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi ikiganza cyayo gihoraho gikomeze kibane namwe, kibarindire ikibondo, cyongere kibarinde namwe, kandi umugisha utagabanije uva ku Mana ubane namwe, kugira ngo noneho uyu mwana aza kure neza. Nukuri turizera ko Imana iri kumwe namwe. Iyo abigaragaje uyu munsi tukaba turi hano dushima, iri kumwe namwe, kandi n'ikindi gihe izokongera idutwenze, izokongera ibatwenze. Rero n'aya mashimwe turimo ni ukugukenguruka. Ibisigaye Imana yo mu ijuru komeze ibahezagire. Abaririmbyi mukomeze mudufashe ko mukanyariga duhava tugenda, muga tugende tukanyukuye. Amen. Tugende tukanyukuye, twereke Imana ati Mana warakoze. Amen. Tugere tuyibwiye ati Mana warakoze. Nibasubije umwanya, Imana ibahezagire.